Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza zino nyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastori Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ukuntu Yosefu yabaye umwizigirwa mu rugo kwa Potifari. Potifari nawe agacamuha kuganza ivyo yari afise vyose. Twibukanye ko Yosefu yari umuhungu wa Yakobo, uwo yavyaranye na Rakeri, umugore wiwe yakunda cane. Uwo mwana yari yavutse mu busaza bwa Yakobo ariwe Isirayeli, kuko Rakeri yari yaratevye kuronka umwana. Yosefu yabaye umwana akundwa na se cane, akamurutisha abo bavukana bose. Yakobo rero yafyinisha uwo mwana wiwe Yosefu, mbere yaciye amubaririza umwambaro muremure w'amabara. Tukaba twarabonye yuko uwo mwambaro wasigura yuko Yosefu ari umuntu adasanzwe. Urwo rukundo Yakobo yakunda cane Yosefu rwatumye abavukanyi biwe bamugirira urwanko ruteye ubwoba. Yosefu amaze kumenyesha se n'abo bavukana indoto z'urukurikirane yarose zabonekamwo ko ari we azoganza bakuru we, abo bakuru we barushirijeho kumwanka, bamugirira inzigo mbi yatuma bifuza no kumuzimanganiriza ubuzima bakamwica. Akaryo ko kurangura uwo mugambi mubi karabonetse igihe bakuru ba Yosefu se yari yarabarungitse kuja kuragira umukuku i Shekemu, nko ku birometero 30 uvuye aho baba. Isirayeli abarira Yosefu ati, harya bakuru bawe ntibaragiye umukuku i Shekemu? Ehe ngwino ngutume kuri bo. Aramwishura ati, ntuma. Aramubarira ati, genda urabe bakuru bawe ko baramahoro, n'umukuku kuri amahoro, uheze ugaruka umbarire. Nuko aramutuma ava mu kiyaya c'i Heburoni aho baba ashika i Shekemu. Yosefu twabonye ko yari umwana agamburuka cane. Aragenda kuva i Heburoni kugeza i Shekemu. Ashitse i Shekemu atangura kubarondera, arondera bene se ariko arababura, kuko bari baravuye aho i Shekemu bakungururiza i Dotani. Nuko Yosefu yaciye akurikira bakuru we, abandanya urugendo abasanga i Dotani. Aho niho abo bakuru ba Yosefu bari bajanye intama zabo, kandi Yosefu yahavuye ahabasanga. Mw'itanguriro ry'imba ca 37 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku wa 20 haravuga ngo, abavukanyi ba Yosefu bamubona akiri kure, maze atarabashikira bamugira inama yo kumwica. Baravugana bati, nguriya karosi araje, nimuze tumwice tumuterere mugobo rumwe muri ibi, duheze tuvuge ngo igikoko c'inkazi caramuriye, tuzorabe ingene indoto ziwe zizoshika. Twarabonye ko iyo nama mbi yo kugandagura Yosefu yahavuye igasambuka, kuko bahisemwo kumugurisha n'abadandaza b'Abamidiyani. Abo nabo bakaba baciye bamushora muri Egiputa, acagurwa na Potifari, icegera ca Farawo umwami wa Egiputa, yaganza abacungera umutekano wiwe. Umwambaro muremure w'amaboko Yakobo yari yaguriye Yosefu, bakuru we barawumwambuye, bawuvanga n'amaraso y'impene babaze, bawurungikira se bavuga bati, twawutoye, none nurabe yuko woba ari umwambaro w'umuhungu wawe Yosefu. Yakobo awubonye yaratahuye neza yuko ari uw'umuhungu wiwe, aca aravuga ati, Yosefu yarapfuye nta kabuza, igikoko c'inkazi caramutabaguye. Aca aramuririra, mbere avuga ko nawe azorinda apfa akimuririra. Kubera urwanko Yosefu yanswe na bakuru biwe, baramugurishije ajanwa muri Egiputa, ngo azobe umuja muri Egiputa.
umuntu wo gukorera ubusa agacumukura, ariko Uhoraho yabanye na Yosefu, bituma ibyo akora byose bija imbere. Aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa, bica biraboneka neza yuko Uhoraho ari kumwe nawe. Yosefu amaze gushika muri urwo rugo, imigisha yaciye yisuka muri go, kugeza n'aho shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe, kandi ko Uhoraho yatumye atera imbere mu byo akora byose. Ku murongo wa 4 wo mu gitabo cy'Itanguriro igihimba ca 39 haravuga ngo, Yosefu atona kuri we abingendanyi yiwe, maze amugira umukuru wo mu rugo rwiwe, amuzeza ibyo afise byose. Ku murongo wa 5 n'uwa 6 naho haravuga ngo, maze uhereye igihe yamugize umukuru wo mu rugo rwiwe, akamuzeza ibyo afise byose, Uhoraho acaha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uhoraho uba ku byo yari afise byose byo mu rugo n'ibyo mu ndimiro. Azeza Yosefu ibyo yari afise byose, ntiyagira ikindi yibaza atari ibyo arya gusa. Kandi Yosefu yari mwiza w'umunyakaranga. Potifari yari yizeye Yosefu cyane, kugezaho atigera arinda kumubaza ingene yokoresha ibintu. Eka ntiyigeze agerageza kurondera umukozi wo guharura no kwandika ibisohoka n'ibyinjira. Yari azi yuko uwo musore ari umwizigirwa. Potifari yari araje ushinga no gukorera neza Farawo akamunezereza, kuko ibyo muhira bindi Yosefu yarabibona kandi yabitunganya neza. Potifari ageze ku meza, yibonera ibyo kurya biryoshe biteguwe neza, nta bindi byamugora mu mutwe. Ahasigaye yari yizigiye Yosefu ku byo akora. Reka tubandanye inkuru ya Yosefu, duhereye ku kuntu yageragejwe n'umugore wa shebuja, akaba yagomba kumukoresha icyaha cy'ubusambanyi. Twumvirize ibyabaye ku murongo w'indwi. Havuga ngo, hanyuma y'ibyo inabuja agomwa Yosefu, aramubwira ati, ingo turyamane. Potifari yari yashikirije Yosefu ibyo mu rugo rwiwe byose. Ibihe byose Yosefu yaba ariko arabira kuya kubera ibikorwa, umugore wa Potifari nawe yabirishwe icuya no gupanga integuro y'ingene yoshira uwo musore w'igikundiro muri ako kaga k'ubusambanyi. Kumbure Potifari yoba yarameze nk'ubuhumuye, kuko mu migenzo yabo umugabo wese yarongora umugore akiri muto kumurusha. Uwo mugore rero abonye Yosefu yagerageje kumwikwega kwegerako. Ku murongo w'8 no ku murongo w'9 ngo, maze Yosefu ariyankira yishura inabuja ati, erega databuja ntaco yinona kuvyo ngaha vyo mu rugo, mbere yanjeje ibyo afise byose, nta wundi uta muri uru rugo, kandi ntaco yisigarije ngo akinyima atari wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Mbega nshuti yanje, urabona uwo muhungu ingene yari karakorera Imana mu byo akora byose. Yagiye muri Egiputa, igihugu cuzuyemwo ibigirwamana. Yosefu akomeza gushingira Imana intahe by'ukuri, avuga Uhoraho, agira ukwifata kwiza nk'uko bibereye umwana w'Imana. Uwo mugore amaze kumugerageza, Yosefu aramubwira ati, databuja yanyeguriye byose, ariko wewe uri umugore wiwe. Nshuti mukundwa, urabona ukuntu Yosefu yari afise muri we ukubahiriza ibyo kurongora Imana yemera. Kino gihe hari abantu benshi basambura ingo z'abandi kubera ubwo busambanyi, ariko urabona yuko Imana yahaye umwana w'umuntu uburenganzira bwo kugira ubukwe. Umuntu atanguye gusuzugura ubukwe no gutitura amasezerano y'iby'ubukwe, abasuzuguye Imana. Umuntu ahemutse ku masezerano y'ukubaka, mu bisanzwe ashoboye no guhemuka no ku yandi masezerano afitaniye n'Imana. Ico maze kubona mu bikorwa by'Imana aho ngeza, nuko umuntu yahukanye kubera imvo z'ubuhumbu, yaba umugore canke umugabo, mu bisanzwe nasanze ari mu bambere baheza nabi, mu bantu baca baba kure y'Imana.
ibyo nagiye mbona bishika kenshi, nta muntu ahemukira uwo bubakanye yoreka guhemukira Imana. Hano rero Yosefu yiyemeje guhagarara mu kuri imbere y'Imana. Mbega ukuntu yari yifashe neza mu kurengera ibintu byose bigayitse. Ariko murabe ibyakurikiranye nuko yiyemeje gukorera Imana y'ukuri ariyo Uhoraho. Umurongo wa 10 uravuga ngo akama bibwira Yosefu uko bukeye. Uwo ni wa mugore wa Potifari. Nawe Yosefu ntamwumvire ngo aryamane nawe canke ngo agumane nawe. Uwo mugabo Potifari kubera ko yari ntwazangabo kwa Farawo, birashoboka yuko yaboneka imuhira gake cane. Uwo mugore rero ntiyagerageje Yosefu rimwe gusa canke kabiri, ahubwo yahozako. Ariko uwo musore yari ihanganye 100%. Nshuti mugenzi, woshobora rero kwibaza ukuntu uwo mugore byamubabaje. Emwe, ishavu ry'umugore ashibuwe canke yicuze yuko asuzuguwe risa n'ubugesera. Uwo mugore wa Potifari byaraboneka yuko atazoruhuka atihoye Yosefu. Kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 14 haravuga ngo umunsi umwe Yosefu yinjira mu nzu gukora igikorwa ciwe, atabandi bagabo bo muri urwo rugo bari mu nzu. Uwo mugore asumira impuzu yiwe aramubwira ati ngo turyamane. Yosefu amutana impuzu yiwe arahunga arasohoka. Maze abonye ko amutanye impuzu yiwe agahunga agasohoka, aratabaza abagabo b'abakozi arababarira ateheraba yatuzaniye umuheburayo kudukengera. Yajiyondi ngo aryamane nanje, ndaheza ndatabaza n'ijwi rirenga. Mbega umugore w'inkozi y'ikibi kandi w'umubeshi. Hagati ya Potifari n'umugore wiwe ntibyari bimeze neza. Hano uwo mugore mu kuvuga Potifari ashiramwo n'agakengere, avuga ati yazanye umuheburayo wo kubakengera. Nukuvuga yuko uwo mugore yari asanganywa ku kageso. Ahubwo Potifari niwe numva nteye akagongwe. Kumbure yari asanzwe yikeka uwo mugore wiwe. Hinge rero wa mugore agerageze kunyegeza ubugaba bwiwe. Umurongo wa 15 n'uwa 16 haravuga ngo maze abonye ashize ijwi hejuru ntabaje. Uwo ni wa mugore ariko aravuga, antana impuzu yiwe arahunga arasohoka, arekera iyo mpuzu iruhande yiwe gushita aho shebuja wa Yosefu atahiye. Nguwo rero Yosefu umuyabaga ari muri Egiputa wenyene, atanshuti atamugenzi, none ahuye n'ikinyoma kinyomoje ca inabuja kugira ngo bamukorere ikibi kibishe. Bamukoreye inteba canke inkoni ishushe nk'uko abarundi babivuga. Uwo mugore ibyo nivyo yagiriza Yosefu imbere y'abo bandi bagabo. Haca haboneka inkuru yo kubwira umugabo wiwe atashe. Kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 19 haravuga ngo maze amubwira amajambo nk'aya ati, wa muja w'umuheburayo yazanywa hondi no kunkura k'urupfasoni. Maze nanje ntabaje nshize ijwi hejuru, antana impuzu yiwe arahunga arasohoka. Maze shebuja yumvise amajambo umugore wiwe amubariye yingene uwo mushumba wiwe yamugiriye, arashavura cane birenzeje urugero. Ikibabaje nshuti yanje nuko no muri iki gihe hariho abantu benshi baremendanirizwa ibinyoma n'abantu bankiye gufatanya nabo gukora ibyaha. Nico gituma nshuti yanje nihagira uguhamagara gukora icaha uragihunga, kuko Imana n'umutabazi w'abagowe. Witegereje kubiboneka womengo Potifari yaremeye yuko ariko vyagenze, mbere arerekana ko binamushavuje. Yari umwe mu ntwazangabo za Farawo zaritera zikarisama, ariko ubujuju bwo ntiyarabubutse. Ndibaza yuko yarazi umugore wiwe ingene yarameze, ariko yafashe ingingo yihutirwa yo guta Yosefu mu mvuto kugira ngo kumbure n'izo ngorane zigabanywe zitarinze kuja hejuru. Ndibaza yuko uwo mugore yoba yaramaze gushurashura keshi n'abandi bantu, akaba yagomba yuko Yosefu nawe
yogira nk'uko abandi bagize kugira ngo asambane nawe, ariko yasanze kuri Yosefu bidakunda, aca afata ingingo yo kumuremera ikinyoma. Turabe rero ingene Yosefu yatawe mu ibohero. Umurongo wa 20 uravuga ngo, nuko shebuja wa Yosefu aramufata amushira mu ibohero, aho barindira ab'umwami aboshe, nuko aba ngaho mu nzu y'imbohe. Uwo muhungu rero tumubona agize kimwe bita imikoshi canke tombora mbi. Akiri muhiri wabo yaratonye kuri se, yambara umwambaro w'amabara menshi w'amaboko maremare. Ivyakurikiye ko bakuru we bamwambuye iyo mpuzu bamuta mugobo, yumva bavugana n'abadandaza baramudandaza, noneho bano nabo baja kumugurisha muri Egiputa. Yari akiri umuyabaga w'imyaka 17 gusa. Sinkekeranya yuko yarize amarira menshi cane ico gihe, kandi kumara igihe kirekire. Noneho birumvikana yuko niyo yibutse imuhira yagira intuntu nyinshi. Agize ngo arashizwe hejuru, nguwo umugore wa Potifari ariwe inabuja ati nakubonye, arondera uburyo bwose bwo kumusuka mu caha. Ariko Imana ishimwe, kuko Yosefu ntiyakunze kugwa muri ico caha, yarahagaze neza mu kwizera Imana ihoraho. Niho uwo mugore yahava akarondera ikinyoma ceruye co kugirira nabi Yosefu. Twokwibuka yuko naho Yosefu yaratanguye gushigwa hejuru, yarakiri umuja. Umugore wa Potifari yagereranywa n'umugore wa Kaisari. Nico arinze avuga ntawubahuka kugihakana. Yosefu wacu rero niwe yahaboneye amarushwa. Ntiyari afise n'uburenganzira bwo gushobora guteranura akanwa ngo yiregure avuga ibyo yagirijwe ko atari byo. Yaciye ahora, bica biremegwa, acashigwa mu ibohero, ahaboherwa abo Farawo aboshe. Kuva ku murongo wa 21 kugeza kwa 23 haravuga ngo, ariko Uhoraho abana na Yosefu, amugirira neza, amuha gukundwa n'umurinzi w'ibohero. Uwo murinzi aha Yosefu kugaba imbohe zose zari muri iryo bohero, ibyo bakorayo byose niwe yabikoresha. Umurinzi w'ibohero ntiyagira ikindi kintu yibaza ku byo yamushikirije, kuko Uhoraho yari kumwe nawe, kandi Uhoraho amuha gutera imbere mu byo yakoze byose. Ukuboko k'Uhoraho ni ntaseswa mu buzima bw'uwo musore Yosefu, ariko hakaba ibyago bikomakomeye biza kugwanya uko kuboko k'Uhoraho. Nguyu agiye abona ari mu ibohero, ariko ikintu gikomeye hano n'ukuntu Uhoraho yagumanye nawe. Naho Imana itiyerekana imbona nkubone nk'uko yakorana n'abandi basekuruza ba Yosefu, turabona ukuntu imwitwararika. Ubuhoho Imana itanguye gukorera muri wa murinzi w'ibohero, acabona ko Yosefu yari umwizigirwa. Haleluya! Naho Yosefu yari umusore mwiza kandi azi byinshi, Imana ntiyemeye yuko ibyo bimubera inkwezi y'ibyaha. Imana niyo yagumye imurongora. Ibyamushikiye byose yabiciyemo kugira ngo bizohave bishitsa ivy'Imana yamugombako. Nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, ntihakagira ikintu na kimwe umuntu afatirako kugira ngo agukwegere mu caha. Iryo banga Yosefu yari arizi, maze abigumiza mu mutima, bimuha intege n'umunezero, arabigendera. Ivyamugerageje byose yarabinesheje, kuko yaguma abirengera, ari hejuru yavyo. Nshuti yanje, umukozi w'Imana umwe niwe yakunda kuvuga ati, amageragezwa yanje aracandengeye, kandi niko biri kuri benshi. Ariko Imana ishimwe ku bwa Yosefu, wewe yabaye hejuru y'amageragezwa yaciyemwo. Imana yari kumwe nawe, yarazi yuko ikiganza c'Imana kiri kumwe nawe, bigatuma adashobora kwihebura. Satani arakunda kugwanya cyane abana b'Imana, akoresheje kubateza ukwihebura no gucika intege. Ariko uwo musore ibyo byose asa n'uwamaze kubirengera. Uwo musore atwibutsa ijambo ryo mu ikete ryandikiwe Abaheburayo rivuga riti, nta gikangiro kiboneka ko giteye umunezero ako kanya atari umubabaro, ariko hanyuma abamenyerejwe naco kibamira imbuto zizana amahoro zo kugororoka
tubisoma mu ikete ryandikiwe Abaheburayo igihimba ca 12 umurongo wa 11. Biraboneka yuko igikangiro c'Imana kuri uwo musore carimwo kazoza keza kuzuyemwo imbuto nziza zo kugororoka. Inkuru za Yosefu zirerekana yuko atari bose bashobora guhendwa n'ibihenda amaso vya Satani. Satani yagerageza, ariko benshi baramunaniye guta mu rudubi. Imana ishimwe. Ese icompa nawe mugenzi ukabunanira Satani ko yo guta mu rudubi? Yosefu nawe nyene numwe muri abo bahagaraye bashikamye bakumira kw'ibanga ry'Imana. Yobu niwe wundi twabonye yananiye Satani hamwe n'intumwa Pawulo. Amaze gukizwa, Pawulo yabaye igishinga ntahe gikomeye. Nshuti yanje, wewe nanje turashobora kunanira Satani tukamunesha mu izina rya Yesu. Kugira ngo ivyo bishoboke, dukwiye kwiyegereza Imana uko bukeye uko bwije. Tubwire Imana ubunyene tuti Mwami, mpa inkomezi zo kwamanesha mu izina rya Yesu. Mu cigwa kizokurikira tuzobona ivyabandanije gushika ku buzima bwa Yosefu ari mw'ibohero. Tuzobona ko Yosefu yatevye cane mw'ibohero, hanyuma umukozi mukuru w'abacumba imitsima kwa Farawo hamwe n'umuteretsi ahereza ibinyobwa kwa Farawo nabo bamusanze muri iryo bohero. Naho ivyariko birashikira Yosefu vyari bibabaje kandi bitanatahurika, tuzobona ko ibiri muri iyo nkuru vyose bishishikara gushitsa integuro y'Imana mu kubaho kwa Yosefu. Abo bakozi ba Farawo bararose indoto zibahagarika imitima kuko batabona insiguro yazo, ariko Yosefu niwe yahavuye azibasobanurira, kandi uko yazisobanuye niko zagenze. Naho Yosefu yari mu ngorane zikomeye, yariyumvamwo yuko ahaja hose ikiganza c'Imana cogumana nawe. Yagumye yitwararika guhesha Imana icubahiro muri vyose. Kwa Potifari yabaye umwizigirwa, no mw'ibohero yabaye umwizigirwa, agira ikiganza ciza kuwacunga aho hantu. Yari umwizigirwa ku Mana, akaguma arazwa ishinga no kuyihesha icubahiro. Tubandanije n'inkuru ziwe, turabona ingene yabaye umwizigirwa kuri Farawo, mbere no kuri ba bavukanyi biwe. Ukwizera kwa Yosefu kwatumye aguma ari umwizigirwa. Mwene data nshuti mukundwa, asangwa uri umwe mu bizera vy'ukuri, bibonekera mu bwizigirwa bwawe. Kimwe mu bintu biteye agahinda muri iki gihe nuko abakristo b'abizigirwa babaye bake. Umwe mu bagenzi ifise arongoye ishirahamwe rikomeye ry'ibikorwa vy'Imana niwe yambwiye, twicaranye hamwe turi babiri, ingorane afise sanga ntivyoroshe. Yambwiye ati, muri rirya shirahamwe ndongoye, naho ubona ari iry'abakristo, harimwo bake cane noshobora kwemeza ko arabizigirwa. Abashobora kuba bizigirwa b'ukuri mu vyo bajejwe ni bake. Imana ishimwe ku bwabo bose bishoboka yuko baba bizigirwa. Nama ndanyishima aho ngeze hose ku bwa barya bake inshiriraho arabizigirwa. Mu vy'ukuri barya kubaronka birazimvye cane kandi biraremesha. Yosefu yari umwe mu bameze batyo. Ukwizera kwiwe kwamugize umwizigirwa. Nivyo vyamutumye arengera amageragezwa yose yaciyemwo kandi akayanesha. Uko kwizera kwamutuma kugira impuhwe n'urukundo kuri bose. Urabona ingene yakiriye wa mucumvyi w'imitsima hamwe n'umuteretsi ahereza ibinyobwa bo kwa Farawo. Mu nyuma naho tuzobona ingene yafashe neza ba bavukanye biwe, akarengera ibibi bamukoreye. Ikindi ukwizera kwa Yosefu kwavyaye nukumugira umuntu aciye bugufi cane. Ivyo yashobora gukora neza vyose yabishira ku Mana. Ehe, ukuntu yari umuntu adasanzwe. Ivyo vyose yabihabwa n'ukwizera Imana. Yabaye umuntu yizera Imana nka sekuruza Aburahamu, maze haca haboneka icamwa c'ubwizigirwa mu buzima bwiwe. Yosefu rero naho yibagiriwe mw'ibohero, hariho utigeze amwibagira. Ni Imana
yagumye imwibuka kandi yagenda ishitsi ibikenewe byose kuri we. Nshuti mwene data uri kurumviriza zino nyigisho za Bibiliya, sinomenya ingene ubayeho namba, ariko ndavye amakete nguma ndonka y'abantu bumviriza izi nyigisho, ndabona yuko abantu hirya no hino bari mu ngorane nyinshi. Umwe yaranyandikiye ati, ubu ndi hagati y'urutare n'umusozi ugumye, nabuze iyonja n'iyomva. Ingorane ntizizobura kubaho nshuti yanje, ariko iyo uhanze amaso ku Mana uzomenya yuko niwakunda Imana ukayiyegereza, byose bizofataniriza hamwe kukuzanira ibyiza. Reka rero turangize kino cigwa c'uno munsi dusenga Imana, ariko kandi mbanze ndagutumire kuzobana nanje mu cigwa gikurikira, aho tuzokwibonera ingene kwizigira Imana kwa Yosefu kutamutetereje, kandi ko Imana idahemuka mu masezerano yahaye abantu bayo igihe bayubashe. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'abizera bose, wewe wabanye na Yosefu muri ayo makuba yarari karacamwo, turagushimira yuko ukuboko kwawe kwabanye nawe kukagwanya imigabo yose mibi umwasi yaramufiseko, kuko no mwibohero ngo wamuhaye kuhagirira ikiganza ciza. Ndasengeye umuntu ariko arakurikirana iki cigwa, Mana ivyo arimwo niwe ubizi. Ashobora kuba ari mu makuba nk'ayo Yosefu yari karacamwo, ashobora kuba ageze naho yihebura, mbere akagomba gutakaza ubwizigirwa. Ndamusengeye ngo umuhe kwihangana kandi umushoboze kugumana ubwizigirwa, cane cane Mana namba atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Ndamusengeye kugira ngo amwakire, hanyuma Yesu umubere wo kumuneshereza intambara zose yocamwo. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi garukiye ngaha, naho ubutaha. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.